agenda ukandika ko Alice Nduwi yego gusa uca winjira muri YouTube uhasanga indirimbo ubutumwa bwiza n'intahe ego kandi wo kwinjirayo yibuke kugira kakaboro kakandi kameze gutya aho ndakubaze avuga subscribe twumve kubiza yewe gaye ndazi kuvuga sabone oya reka vuga subscribe tabera nkawe ningo ni subscribe oya kukubera ubivuze cyenda biheba ahubwo kubera ndabivuze uciye bimenya bivuge oya cyenda biheba. Tarisisi Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Imana iraze gukora kantu kubwenge ni kwigana ijambo ry'Imana dutanguye neza na neza twinjira kuri no ndirimbo nziza yarimbwe n'umukozi w'Imana Nduwimana Alice ubona wese wundi no mubona maze gushika imbere yanyu yicaye akaba yitewe kubagaburira ijambo ry'Imana prote turakingwe kuri mikro niba mukiri kumwe no kuri no munsi umukozi w'Imana Alice Nduwimana muramumenyereye kenshi mu biganiro bica hano na cyane ikiganiro cy'ijambo ry'Imana n'umuzi twongeye kumugaruka naho kugira ngo yongere afashe imitima ya benshi mu ijambo Imana yashize ku mutima wiwe. Umukozi w'Imana turabaramukije. Murakoze cyane turabaramukije natwe turatanze mwaramutse kubari mu gihugu no muri Afrika namwiriwe kubari kure Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Amina namwe Imana ibaho umugisha. Ari habo uno munsi aya masaha turiko turavugana bukeye ari mu gitondo abandi ari saa 6 abandi ari ku mugoroba abandi ni mwijoro. Abo bantu bose ijambo ugomba kubabwiriza kubahuza imbere yuko twinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana niriye. Ndabahuje mu ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu arabakunda. Icyo cyonyine kirahagije. Abo mu gitondo arabakunda nabo mu ijoro abari saa 6 nabo nyene bose arabakunda. Abari ku meza n'abatararonka apeti bose Imana irabakunda. Abatararonka nabo nyene Imana irabakunda. Uti bihangane canke babire kuko nyene oyaye no kwihangana ntibacobogore ego baraza kuronka kuko Imana yabahaye inda iri ngaho imbere ntabwira inyuma. Ibizi yuko iza gukenera ikintu kijamo bikenewe inda itegerezwa kujamo umuceri n'ibiharage inda y'umubiri hajya ntituyigaburira ijambo ry'Imana ego oya n'umuceri n'ibiharage n'imyumbati akabenzi kutakavuga ugari ngumutinda roti c'ababaye ndazi kuri umufana wabo nababucumvye yabwiyimye nanje nikangwa nabi nuko reka tubahe kaze muce mugira ko muduga kwijambo kugira ngo kumbure mufashe imitima ya benshi biciye mu ijambo ry'Imana Imana yashize ku mutima wanyu no munsi cyane uhora habaho umugisha. Ariko uko shatse kuvuga ubutumwa je mbashaka kubanza gusenga kuko Yesu yavuze araca umugani ngo imbuto zimwe zaguye mwibarabara barazikandagira izindi ngo zigwa mu mahwa arazinyoha izindi ngo zigwa ku rutare zitaziruma kuko atankomezi izindi ngo zitazigwa mu ivu ryiza. No kuvuga rero ngo iyo turiko turavuga ubutumwa tumanje amasengesho bituma buno butumwa bushikira mu ivu ryiza burema ivu ryiza mu muntu umuntu akaca rero agira inkomezi ego reka dusenge muri Tarisisi Hope Ministry TV umuntu wese bayisanzuye uko mpemo yera murongoye gukora kazi. Murakoze turagushimiye Mana uri Imana nziza uri gitandara kizima Imana ishoboye kandi y'imbabazi tugushimiye ko tugarutse aha hantu rero Mana twasenze Imana ubane natwe ubane na Protemana ubane nanje ubane na buri muntu wese ariko arumviriza rino jambo ry'Imana azagira inkomezi mu izina rya Kristo amen. Ego murakoze cyane Yesu nabahezagire ngarutse ngaha kugira ngo tuyage ijambo ry'Imana n'abantu b'Imana nzanye ijambo rivuga ngo
senga usabe ubwenge bwo gutahura ibya kino gihe. Iki gihe Yesu yarakivuze ko cyane, aravuga ibintu byinshi, ibimenyetso bizoba arabivuga, ariko abantu b'Imana ntabwo bariko baratahura ibya kino gihe, basigaye bafata n'ijambo ry'Imana bakaricurika bakarisigurira mu mubiri kubera atabwenge buhari bwo gutahura icyo ijambo ry'Imana rivuga. Tugira tuyage ku ijambo ry'Imana riri muri Esaya ibice 4 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo uwo munsi abakobwa 7 bazofata umugabo umwe, bamubwire bati tuzokwirira ibyo kurya byacu, tuzokwiyambika impuzu zacu, kimwe gusa uduhe kukwiyitirira, uduhe kukwitirirwa izina ryawe, nawe uduteturure. Imana idutabare cyane. Ni iri jambo ry'Imana nzaye kugira ngo tuyage n'abantu. Ngize iminsi numva abantu biharaje, ugasanga umugabo mu kwiba umugore w'abandi avuze ngo Bibiliya ngo ivuga ngo umugabo ngumwe ngo azofata ngo azotwara ngo abagore 7. Umugore cyangwa umukobwa mu kwiba umugabo w'abandi nawe nyene abigenza uko nyene. Imana idufashe cyane. Bafashe Bibiliya bayitwara mu mubiri. Yamara Esaya agihanura iri jambo, iri ni jambo Esaya yahanuye girizoba mu gihe cy'iherezo, kandi iki gihe cy'iherezo nyene tukirimwo, kandi iri jambo nyene naryo turirimwo. Imana idutabare. Iyo tuvuze umugore ngaha ngo Bibiliya ivuze ngo abagore 7, abakobwa 7. Iyo tuvuze aba bakobwa canke abagore, ubundi sese buri umukobwa si wavamwe umugore. Nukuvuga rero ngo abakobwa 7 bazosangira umugabo umwe. Iyo tuvuze abakobwa canke umugore bisigura ngo n'umuntu n'umukristo n'ishengero rya Kristo. Imana idufashe cyane. Iki gihe ishengero riri mu bintu ugasanga Imana imbabarire, kandi ngira mvuga ibintu ndibaza bitaza kubaka abantu benshi, kuko hari habo ngira nkoreko kandi bambabarire cyane numva no bivuga. Iki gihe nukuvuga ngo benshi biyitiriye Kristo. Iki gihe umuntu arashobora kwambara iboka, akambara kora, akambara sutiye yonyene, bazita ngo ni za mugonga uti ntazonzi, akaca yambara n'iyindi sinzi ngene bazita, ukaca usanga uwo n'umuririmbyi, ukaca usanga uwo n'umusenzi. Ego bari muri rya jambo tureke gusa, utwemerere tukwiyitirire gusa. Umva nta n'ikindi dukeneye kwiyitirira iryo zina gusa, uturekera umwidegemvyo, gukizwa ntitubikeneye, dukeneye kumva gusa ko twitiriwe iryo zina, tuziyambika, tuzirisha. Iyo tuvuze ngo tuziyambika tuzirisha, niko Bibiliya yavuze. Nukuvuga ngo tuzoba mu byacu, twisambanire nta ngorane, twibe nta ngorane, twiboreregwe nta ngorane, twiyambarire inzara. Nasanze hari inzara bagura ngo bazigura 20,000 namba ari 15,000, ugasanga ugwara rumwe rureha n'imetero. Imana idufashe cyane. Kandi ukaca usanga uwo n'umukozi w'Imana, ukaca usanga uwo n'umuririmbyi. Nukuvuga ngo ni iri jambo tureke gusa, nico dukeneye, tukwiyitirire. Muntu w'Imana uri kurumva buno butumwa, ube maso nanze mbe maso. Ibiriko biraza hari abaciye umugani ngo ibikayangana byose ngo sinzahabu, ngo kandi nivyera byose ngo samata. Imana idufashe cyane. Ivyo bintu rero byaje kuzimiza benshi, biri ngaha nyene mwiri jambo ry'Imana. Hari abariko baritirirwa Kristo kandi Kristo batamuzi. Imana idufashe cyane. Nkunza kuvuga ijambo rivuga ngo hariho abakristo n'abakristo. Mbega ko hari abakristo n'abakristo, muntu w'Imana uri kura bitandukanya gute? Imana yo mwijuru idufashe cyane. Aba bakristo rero ndibaza sije ndabibona ndumwe. Imana idufashe cyane. Aba bakristo nukuvuga ngo n'umuntu abitse Kristo muri we, afite
afitaniye ibanga na Kristo, yahamagawe n'Imana by'ukuri ariko akorera Kristo, yubaha, yikoreye umusaraba, afatanije na Kristo imibabaro. Hakaba rero n'abantu bita abakristo. Aba bakristo rero nukubahange, ni hamwe tuca dusangamwo babakobwa indwi. Imana idufashe cyane, shengero ry'Imana, abakozi b'Imana, musenzi uri kuranyumviriza, mu Kristo wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, muri wewe senga usabe ubwenge bwo gutahura bino bintu. Ibi bintu ni ibintu bigoye cyane kandi bigoye cyane. Daniyeli ibice 12 aravuga ngo abagize ubwenge, ngo abo bantu bagize ubwenge bonyene nibo bazotahura ivyo bintu. Niyo mpamvu ndiko ndakubwira, Daniyeli ngo yeretswe ibintu bizoba mu gihe cy'iherezo, ngo hazoba ibintu bikomeye cyane. Nukuvuga ibi bintu bikomeye cyane, impamvu tutariko turabitahura, vyaje vyiyoberanije kandi vyazananye ubwenge budasanzwe. Ubwenge budasanzwe, hariho abantu biyorohereza mu mutima, ukaca usanga bariko baravuga ngo wamuhanura ati yamara umukristo yambara uku, yamara umukristo agenda uku, yamara umuntu w'Imana ameze uku. Bakaca bakubwira ngo Imana iraba umutima, ngo ntiraba ku mubiri. Bakaca bibagira ijambo rivuga ngo mbega ntimuzi yuko imibiri yanyu ari sengero ya mpwemu yera, ngo kuko tutahawe mpwemu w'ubuja ngo twongere kujakarira mu kibi. Imana idufashe cyane. Nukuvuga ngo uyu muntu yononye umubiri wiwe, aba yononye urushengero rwa mpwemu yera. Mpwemu yera arera nyene, turavyumva. Mpwemu ntashobora kuba ahantu handuye. Nukuvuga ngo acagenda umuntu ukazomubona yibereyemo ya mpwemu y'igikange, nkimwe yaca yinjira muri Sauli yari umwami. Bibiliya irambwira ngo yari umwami mwiza cyane, ngo kandi yarusha ngo abami bose batwaye Isirayeli kuba muremure, ngo yari muremure cyane muri Isirayeli yose, ngo akaba mwiza cyane, ariko ayoberwa n'akantu kamwe ko kugira ubwiza bwo mu mutima. Imana idufashe. Acakora ivy'uhoraho abona ko ari bibi. Samweli akimusuka k'amavuta, mpwemu yaje muri we. Amaze gukora icyaha, impwemu y'igikange ikimwinjiramwo. Imana idufashe cyane. Rero hari benshi bagenda buzuye impwemu z'ibikange kandi batabizi. Nugusaba ubwenge rero umuntu w'Imana uri kurakorera Imana mw'iki gihe. Oya, ijambo ry'Imana ntirivuga ngo cemuza kwiba tugende kwiba abagabo b'abandi, abapapa ntibaze kwiba abagore b'abandi. Sico Bibiliya yashatse kuvuga. N'abantu biyoberanya mu vy'Imana, bakitirirwa Kristo gusa, bakiha umwidegemvyo wose, ivyaha bakabikora bihishije muri Kristo, uburyarya bakabugenderamwo bihishije muri Kristo, bakaba basambanyi bihishije muri Kristo, kuko bisa ngo tureke, utureke twiyambike, twigaburire, twigenze uko dushaka, mugaga gusa utureke twitirirwe izina ryawe ngo uduteturure. Ntibamaramare bitwe kari abanyamahanga, ariko bitirirwe Kristo, ariko imirimo bakora ihakana Kristo. Kuko buriya imirimo umuntu akora niyihakana ijambo ry'Imana, niyihakana Imana. Rero yaraye amajambo y'Imana, nukuri umuntu ayumvise ndamusabiye ubwenge, agira ubwenge bwo gutahura ibya kino gihe. Imana yo mu ijuru ibahezagire cyane. Amena. Imana ibahezagire namwe mukozi w'Imana, kandi tunabashimira kuri irino jambo ry'Imana ryiza mudushikirije. Jambo ry'Imana nanje ntahuye mu kindi kintu, nahora ndarisoma iwe, ariko nsanze risobanuye ukundi kuntu, nanje ndatangaye. Mutwe jambo matubwiye ko wavuga ngo senga usabe ubwenge bwo gutahura ibya kino gihe. Ko kino gihe kirimo ibintu byinshi, hajya bamushatse kutubwira nk'ibyaha. Iki gihe nyene kirimo ibintu byinshi. Nukuvuga ngo iyo ufise ihishurirwa ry'ubwenge, Imana igenda guhushurira kimwe ku kindi. Iki gihe kirimo ibintu byinshi, na cyane benshi nkuko nabivuze bariko bitirirwa izina ry'Imana atari abakozi. Sintinya kubivuga. Ni wavugira imbere ya kamera ati je namaze gupfa, nitwa Rizikishantare namaze gupfa, ndamukunda. Nanje nkunze kubwira abantu dukora n'imirimo ati je ukuri nzokuvuga namaze gupfa. Yeremiya 48 ku murongo w'icumi
na 11 haravuga ngo avumwe uwubuza inkota yiwe kuvisha amaraso. No kuvuga ngo iyi nkota ni jambo ry'Imana, no kuvuga ngo kandi ijambo naryo nukuri. Nukuvuga ngo kuvisha amaraso rero nukuvuga kwa kuri ataco ugize gute unyegejemwo. Iki gihe nugusaba ubwenge rero kuko abariko bariyita abakozi b'Imana sibesha abakozi b'Imana, sintinya kubivuga, bari muri wa muguvuga ati tureke tukwiyitirire ariko twigenza uko dushaka. Niyo mpamvu umugeni wa Kristo ndamuzaniye yino mburi nanje ndayiha asabe buno bwenge bwo kumenya iki gihe uko kiriko kiragenda. Murakoze cyane. Abakobwandwi Kumugabo umwe bati vraiment twebwe gusa twemerere tuziyambika byose tuzimenya no gufungura niki n'amadeplacement tuzimenya ariko twemerere twitirirwe izina ryawe gusa mu buryo bw'umubiri tutaraca mu buryo bw'impwemu. Mwofashe iki abariko baradukurikirana uko nanje navyumva mu mubiri nyene nkabwa ntibana nanje ndaguwe muri iyo misi nzobona ndwi bangwa ko bati bana tugomba kubimenya muri byose ariko twitirirwe wewe. Imana idufashe cyane. Ico nohanura abakobwa n'abamama n'abapapa n'abasore muri ino minsi kandi byo baravyiharaje pe. Hari ikintu biharaje, ndiko ndategura kuza kubahanura abasore cyane cyane n'abigeme bakino gihe bariko baritwara nabi. Bariko baritwara nabi rero ico nabahanuye icyo kintu Imana iremye Adamu yamuhaye Eva gusa. Imuha Eva gusa hanyongera yamuhaye. Hari umuntu Yesu yabajije aramubaza ngo ufise abagabo bangahe? Amubwira ngo 7. Ngo nari mfise abagabo 7. Yesu amaze kumvamwo ako kantu ngo nari mfise acha aramubwira ati ni koko ariko mwabarya bose 7 nta mugabo wawe numwe agize gute yarimwe kuko nta muntu wisezerano yari yahawe n'Imana yarimwo. No kuvuga rero ngo umuntu atunga umugore umwe kandi umugore atunga umugabo umwe n'umugabo agatunga umugore umwe. Abantu bakiri mu ngeso rero mbi nk'izo nibazireke nibazivemwo. Igihe Yesu yarakivuze kandi kiraje muririmbyi wa 272 igitero ca kabiri kiravuga ngo ivyerekana yuko aje birihuta kuboneka kandi twarabibonye. Giturumbuka Yesu araza basanga mu ivyo bintu byiza bohinduka bakabumbwa n'ivyo bafise Imana yabahaye. Bakabumbwa n'ivyo bafise Imana yabahaye birumvikana. Ariko kandi ku rundi ruhande tugiye mu buryo bw'impwemu niho dusobanuriye neza n'ijambo jambo twatwitahuye kuba mu ishengero b'abakobwa aho ntibiba bigifata abakobwa gusa. Mu buryo bw'impwemu bitwa abakobwa kuko twese turabakobwa bakuwe na Kristo. Ariko kaje bago tije vraiment mu ishengero nzogumayo munyemere nje mu ishengero ryanyu hanyuma ibintu byose ngume ndabikora gusa nitirirwe n'ishengero musanze muri. Uwo mugabo yitwa Kristo kuko uyu mugabo umwe Bibiri yivuga azosangirwa n'abakobwa 7 ni Kristo. Zakweli? Yego bamwiyitirire gusa cyonyene. Aba bakobwa nabo ni babandi ni ryashengero nishengero. No kuvuga ngo mu ishengero ry'Imana harabameze uko rero. Vuga ati twebwe vraiment gacupa dukubite byabe na byabe twikorere ariko twitirirwe ko turi mu rugendo. Twitirirwe ko turaba abakristo. Abantu nimba bahari akacamo batekereye nakahe ni kakandi nyene mpejeje gutekerera ababikorera mu mubiri. Nukuri umuntu akimeze uko yiti erega buri umuntu akora icyaha kizi. Ndakunda bene data b'abagatulika nibo bafise igisabisho kivuga ngo ncumura mbizi ngo kandi nkacumura nibigirankana. Rero uwo muntu abikora bizi kuko barumvise ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravugwa barabizi. No kuvuga ivyo bakora babirenga ko babizi. Si ibintu biri giturumbuka tuvuge ngo Imana ngo ibagirire imbabazi oya ahubwo nibihane
hanyuma bamaze kwihana bafata ingingo bavuga ngo duhisemo gukwirikira umugabo umwe wenyene yitwa Kristo. Ingeso turimo zo kwiyoberanya tugire gute tuzihebe, kuko Yesu ataraza urupfu ruraza kandi rugusanze muri vya bindi dregite ifire ya mbere ni muri gehinomu. Ego birumvikana n'amajambo akomeye cyane kandi nizera ko kuno kunafashije umutima wanje ariko afashije n'imitima ya benshi bariko arakurikirana ino televiziyo. Ariko kandi mu gusozera mudukundire bariko twerekezwa n'ino ndirimbo ivuga ngo akantu k'ubwenge. Uno musi umuntu yipfuza indirimbo zawe iyo zisangahe? Yesu nabahezagire. Indirimbo zanje intahe n'ijambo ry'Imana yo bisanga ku rubuga rwa YouTube yacu uragenda ukandika ko Alice Nduwi gusa uca winjira muri YouTube uhasanga indirimbo ubutumwa bwiza n'intahe. Ego kandi wo kwinjirayo yibuke kugira kakaboro kakandi kameze gutya aho ndakubaze avuga subscribe twumve kubiza. Yewe gaye ndazi kuvuga sabone. Oya reka vuga subscribe. Tabera nkawe ningo ni subscribe. Oya kukubera ubivuze cyenda biheba. Ahubwo kubera ndabivuze cyo bimenya bivuge. Oya cyenda biheba. Muri make ntavyuze kuvuga. Ndabizi. Byamunaniye mwavyumvise cyumva kuri YouTube channel. Wadike Alice Nduwi birumvikana. Muragira ico bita subscribe. Bagire commentaire baze kunyandikira. Ego. Kandi n'ubu nkeneye nawe. Kugira hari umuntu abakeneye kumva ko ibyo mwagura muri we ari kumwe n'umuntu nyene ari babiri kwa babiri kugira mwagure kuko iryo jambo ry'Imana rirokabeshi rirokabeshi ndetse n'abakozi b'Imana abakozi b'Imana beshi birira baroka. Arashobora no kundondera ku nimero ya telefone agaca inbox akandondera. Ego wenyene ni 68 majana 750 majana 574 78 750 senkesa 74. Ibara ndagukeje wamenye Kirundi. Ego ubundakitse. Abashitse Kirundi carakwanikira. Asanga ndavuze 60 na ngo 78 ngo 78 muri tempo officiel yaratashe. Nuko ikigero twateguye nano kirangiriye ariko kandi shogira akajambo mushobora gutekerera abadukurikiranye bose muri rusangi. Ijambo ntekereye abadukurikiranye bose muri rusangi abasore inkumi abapapa n'abamama na cyane by'ukuri abakozi b'Imana abakristo bariko baraja mu ijuru ni kakandi nyene basabe ubwenge bwo gutahura ivya kino gihe. Ego kandi na cyane dusenge kuko iki kintu cyazananye ubwenge cyane uburyo kinyegejemwo kugwisha abana b'Imana gitahura bake. Rero tugire amasengesho menshi muri twebwe kugira ngo Imana ibashe kwagura ubumenyi bwo mu ijambo ry'Imana cyane mwiki gihe ciherezo muri twebwe. Mukozi w'Imana Alice tubashimire. Natwe turabashimiye. Mwakoze namwe njuti bakunze muri kumarakurikirana biganiro cya kuri Trust Super Ministry TV. Kigira twabategurije ijambo ry'Imana naho kirangiriye. Ariko kandi kubipuza amasengesho cenge gusengerwa cyangwa bafise imitwaro igitandukanye bavuga ati ndakeneye umukozi w'Imana kugira ngo ndamuture kino kibazo hanyuma na WhatsApp mfashe gusenga birumvikana. Yatanze nimero ya telefone maramurondera kuri 68 amajana 750 amajana 574. Aha nuko turabashimiye. Natwe turagushimiye Prote. Asante sana. Namwe mwakoze guhitamo kudukurikirana. Tuzatongere duhure mu bindi biganiro bizokurikira. Naho ubutaha. Bye bye. Amen. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.